Inkwavu zirenga ibihumbi 139 n'amajana 9 nizo zimaze kwororwa mu ntara ya Ngozi uhereye mu biro vy'intara gushika mu bene gihugu akaba ari mu ntumbero yo kwitabira akamo batewe n'umukuru w'igihugu harimwo n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Désiré Minani arongoye intara ya Ngozi asigura ko bashize mu ngiro uwo mugambi ariko bakaba bagize intambamyi mu kubura inkwavu zikwiye kubera ko zariko zirarondegwa n'abantu benshi, ariko kandi agasaba ko hoboneka imiti yazo. Kugira dushire mu ngiro uwo mugambi twebwe nyene twarabanje ku rugero rw'intara turatanga akarorero aho tworoye inkwavu mbere zikaba zatanguye no kugwirirana kuva aho tuziguriye. Mu manama rero dusanzwe tugirana na ba mustanteri burindwi twaciye tubahimiriza nabo kugira ngo bagende iwabo ku biro vy'amakomine bashobore korora inkwavu gushika kwigenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ibiharuro dufise bitwereka yuko intara ya Ngozi ifise inkwavu ibihumbi 139 n'amajana 98. Aho rero ntidushizemo izoba zaraye zivyaye mwari no joro. Nivyo intambamyi ntizibura, hariho intambamyi cane nko ku bigo bimwe bimwe musanga bidafise uburyo bwa leta bikoresha. Hariho ikibazo cyo kubura ibikoresho, hariho amazone atagiramwo ibiti bashobora kubazamwo imbaho kugira ngo bashobore kubaka ajya amazu. Hakaba hariho n'ikindi kibazo rero cyo kubura abana b'inkwavu aho tubakura kuko zaciye zironderwa ari nyinshi. Ikibazo ca mbere zica zirazimba, ikibazo ca kabiri zica zirabura. Gushika ubu turaronka umuntu aza gukora ifungurwa z'inkwavu. Ino ntara ya Ngozi isanzwe iri ahantu tugifise ibitara vya leta bimeramwo ubwo bwatsi. Ubu rero nta kibazo turatangura kumva kijanye n'ubwatsi bw'inkwavu. Mugabo ayi ni nakaryo ko guca tumenyesha yuko abanyengozi n'abakozi n'abantu tuvuga rimwe bakumva kabiri kubo cafatiraho kano karyo bagatangura kwiyumvira ingene bozana amamashini akora indya z'inkwavu kuko n'urudandazwa rundi ruzoba rubonetse. Abanyengozi tuciye tubatera kano kamo tukibaza yuko leta iriko iriyumvira ingingo mperekeza z'uno mugambi kugira ngo izoshobore kuturonsa imiti mu gihe izo ngwara zazo zokwaduka nk'uko tuvyumva mu zindi ntara ko hoba hariho ingwara ziza zirafata izo nkwavu. Urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi Lieutenant Colonel de Police Ndoreraho Bonfort amenyesha ko bamaze kwitabira ako kamo batewe n'indongozi aho uwo mugambi wo korora inkwavu ubafasha kuronka ifumbire bakoresha no mu mirima y'igipolisi. Bakaba kandi baciye banyarukira gukwiragiza izo nkwavu mu mayinite de police agize iyo ntara. Ubwo twaje tubiraho tuvuga twohera ku 10 kuri MS. Mugo ababishoboye bakarenza umugambi we twitabira twese guhera kuri komisariya kuri MS komisariya provincial n'amakoko yose. Icambe kwanza izino nkwavu nabonye ko zigwira n'ingoga. Ica kabiri akamaro urako dufise n'imirima mu ikambi. Akamaro nabonye amaganga izi nkwavu aradufasha cyane. Bidufasha kuza turekoresha muri iyi mirima ku bitego twarimye. Ibindi navyo turabona ko ari abantu bamwe batamwe uza kudusaba ku bintu vy'amaganga baza kuyagura. Nayo turagura amahera avuyemo turabikoresha mu bindi bintu tuba dukene nko kugura nk'impapuro mu mabiro, intamba z'uburyo, kugura imbaho, kugura y'amabati, kugura burya buyungiro, kuyaziya triplex nako bisaba uburyo cyane. Turavye n'abapolisi bacu ukuntu bameza mikoro si neza gose. Izindi nazo ubuntu ze inkwavu ubworozi izino nkwavu ntizikundana hakanye cyane gose. Ziwe n'imbeho kiba ari kibazo. Aha anya muna twe ko nga muri MS turafise inzu iri vide igaragara twaje dushiyemo twazubakira. Ahandi rero nako mantene menshi inzu
tudafise agataka propre ko kunuzenya mu gipolisi nahandi twagiye turatira intambamyi dufise ni mwenizo. Mustanteri wa komine ya Ngozi Bucumi Joseph Martin nabo nyene ngo ntibatanzwe gushira mu ngiro uwo mugambi aho muri iyo komine hororewe inkwavu zirenga ibihumbi 17 nayo mu ntambamyi bagize ngo nuko basanze harimwo abanyagihugu benshi atabumenyi bafise mu bijanye no gutunga izo nkwavu no kuzigaburira. Kuva igihe tubonera irya kete twaje tubishira mu ngiro mbere twahereye ku nkwavu 5 ubu tukaba tugeze ku nkwavu 12 murumva yuko ari umugambi mwiza kandi ari icororwa kinyaruka kugwira bose baratanguye kubishira mu ngiro ku mazone no ku mitumba mbere ubu ibiharo dufise ku mazone yose muri komine yose dufise inkwavu zishika ku bihumbi 17 n'amajana 471 intambamyi nk'uko umugambi wose wamugira akarusho gari intambamyi ubwa mbere abarundi novuga yuko wabereye mushasha byadufasha umwanya kugira ngo dushobore kwasigurira babitahure kandi turane yuko intambwe tugeze ko ni nziza bariko barabitahura cyane. Iyindi ntambwe twavuga nuko utazikurikirana yagufi na hagufi zirakaza urupfu aho ni baratubwira ati bisa yuko ziba ziri ahantu hatari imbeho kugira ngo zishoye kurondoka neza ngo zikanye ngo ubwana buca bupfa batubwira kandi yuko ngo zigaburiye ngo ibyatsi birimwo ngo bikanye ngo bushobora gupfa. Ibyo rero umva yuko ni ubworozi bushasha turacarondeza hana hari kugira ngo dushobore kuronka ibyo tuma ubwo bworozi bugwira neza kandi bukagwira neza. Umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Ngozi Inosanzu Pfubusa ajejwe iterambere amenyesha ko urukwavu ari kirumara kuko ruvamwo ibintu byinshi ariko agasaba ko hoshigwaho abahinga bazi neza kuzikurikirana no kubarosa ubwoko bw'inkwavu bwiza bwa kijambere. Urukwavu bwa mbere hoho ni gitungwa nk'ibindi murabizi yuko igihugu cy'u Burundi ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bufatiye ku burimyi n'ubworozi. Inkwavu ziratanga umwavu, inkwavu ziratanga amaganga akaba ari umwavu kandi ukaba ari n'umuti wo gupompa ingwara zimwe zimwe ku biterwa. Urukwavu rushobora gutuma wikenura urutwaye kurugurisha bituma ushobora kwikenura ku mafaranga. Hari abatubwiye yuko n'ubu bwoya bwabo hari ibyo babukoramwo babigerageza neza mugabo bavuze yuko bashobora kuba mujya kole bya bintu bifatanya nk'ibitabo cyangwa nk'ibiki kandi abahinga bashobora kuba babizi menga n'ubu rushato hari ibindi bintu barukoramwo kumbuye ntaramenya murumva yuko by'ukuri ko urukwavu rufise akamaro kanini. Akamo ka mbere twotera nako ko guhiga umuhinga ku by'ukuri yoza kubwira abantu abizi kugira ngo twebwe ivyo tuvuga n'ibyo usanga twasomye canke batubwiye higira bitubwira nabi ngabo turonse umuhinga akaza kutubwira ibyo twobwira abandi ico ikintu cya mbere ciza. Ico ni cya mbere. Ica kabiri inkwavu su ubwoko bwonyene buhari gusa hariho abatunga inkwavu zigashikana n'ibiro 8 mugabo nkizo ugasanga zifise ibiro 2 canke 3. Ni vyiza yuko ko kubushikiranganje bwo kwiga uko haboneka inkwavu izi zikora zikaba zininiya kumbure bashaka tubwira n'uburyo umuntu yozikurikirana kugira zigwire n'ingoga kandi zikure zibe zininiya usumba zacu za kera usanga tumyereye z'ikirundi. Ngira ngo hakuru n'ivyo kuko urumva abantu bose barafise ivyo baba basabwa.